Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uriko urakurikirana iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Uno munsi twagomba tubandanye kwiyumvira ku vyiyumviro ngenderwako vyo gufasha gusoma Bibiliya. Akenshi nararose akaryo ko guharira n'abayisilamu. Abenshi muri bo n'abantu b'abanyedini ugereranije n'abafaransa bari mu miryango ibayabaye. Kuri bo ikorowani ni igitabo cavuye mu ijuru, kandi Yesu Kristo bamufata nk'intumwa nk'abandi bose. Ico ciyumviro cabo bagerageza kugihagararira mu buryo bwose, mugabo iciyumviro bakunda guhagararako cane bavuga ko birya bitabu 66 bigize ivyanditswe vyeranda ngo vyarataye igihe uko ibinjana vy'imyaka bikura ibindi. Umuhinga w'ivyakahise yitwa Fakhruddin Razi yishimikije ububasha bwa Ibn Abbas, umwishwa wa Mohamed, yavuze ati abayahudi n'abakristo baho hambere barabagize ko amakenga, biyumvira ko boba barahinduye ibitabu vy'ivyanditswe bimwe bimwe hamwe n'ubutumwa bwiza. Mugabo dukurikije iciyumviro c'abahanga mu vya Bibiliya, dusanga bidashoboka ko izo nyandiko zihinduka, kuko ivyanditswe vyari bizwi na bose kandi vyari vyarakwiragijwe heshi hashoboka. Ati vyarahanahanywe iminwe ku yindi, murunganwe n'urundi. Nta buryo rero na bumwe bwariho bwo gushiramwo irindi jambo ritari risanzwe ririmwo. Ariko kandi naho twumva two kwemeza ukuri kw'ivyanditswe vyeranda twashikirijwe, none ico co twemeza ko vyahumetswe n'Imana. Tubivuze nk'abatavyitayeho, umuntu avyihweje neza, ijambo guhumeka mu bisanzwe risigura gusohora impwemu, gusohora akamoto canke guhuha. None ni iki conyemeza ko ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana koko? Mu bisanzwe abantu banditse ivyanditswe vyeranda haraciye hafi imyaka 2000 bavyanditse mu kanya gato, kandi abo bari abantu bashobora kugira intege nke nka wewe hamwe na jewe. Ariko kandi barashoboye kudushikiriza inyigisho zifise urutonde, zitavuguruzanya ngo zibemwo amahinyu ku gice na kimwe c'ubuzima, kandi batavuganye canke ngo hagire uwubakira ku vy'uwundi yanditse. Ico naco ni gitangaza. Ibi vyanditswe vyeranda bishobora kuzofasha kugira iserangura ryiza ry'ibi vyanditswe vyeranda nyene nk'uko tuzobibona. Nambe ibi bivugwa ari ukuri, vyoba bigomba kutwemeza nk'uko nabivuze ko mpwemu yera ari we mwanditsi nyawe w'iki gitabo c'ibitabu arico citwa Bibiliya, atari gusa ibitabu vy'abanditsi vyashizwe hamwe. Tugarutse kubanditse ivyanditswe vyeranda, abafashe ikaramu bari abana b'abantu bambaye inyama n'amaraso nka wewe na jewe. Bavuze uko bavyumva bivanye n'uko nabo nyene bameze. Amajambo bakoresheje yari afise akarangamutima kabo kadahinduka, ariko banditse basunitswe na mpwemu yera, ku buryo ari amajambo n'ivyivugo vyerekana neza ivyiyumviro vya mpwemu yera n'ubugombe bw'Imana. Imana yitije ubuhinga bw'umwumwe kahise kiwe ivyo yarazi, kandi kugira ngo ivuge neza ivyo yagomba kuvuga. Ubwo buranga bubiri, akijuru n'ak'umuntu, bigize ivyanditswe vyera, igitabu kimwe rudende cisa nk'uko Kristo Imana yigize umuntu yabayeho. Yesu yavutse ku ngoma y'umwami yaganza abandi bami, ari we yitwa Kaisari Auguste. Umwana w'Imana yavukiye mu ruhongore rugayitse, ikiba Noheli ya mbere. Isezerano rya kera cyo kimwe na rishasha
riremeza atagukekeranya ko ari ijambo ry'Imana. Mu isezerano rya kera handitswemwo amajambo ashika ku 3,888 yerekana mu buryo ubu canke buriya ko yavuzwe n'Imana. Birumvikana ko ntagiye kubaha igitigiri c'ayo majambo ngaha muri kano kanya. Naho bikunda kwemezwa, birasubirwamwo ko ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana, bishobora kuba vyo canke ntibibe vyo. Ariko turavye ingene ivyanditswe vyeranda ari igikoresho ntasubirirwa mu kuremesha abantu, gukekeranya ibintu nk'ibi bemeje basubiramwo. Ariko turavye ingene ivyanditswe vyeranda ari igikoresho ntasubirirwamwo mu kuremesha abantu, gukerekeranya ibintu nk'ibi bemeje bisubiriza, vyo kwerekana kutagira akaranga bikomeye. Namba ivyanditswe vyeranda bitavuga ukuri, vyoshobora gute kuremesha abantu? Ntivyoba vyumvikana, vyomera nk'amazi yoduga akarengera isoko yayo. Igisigaye co kuvuga nuko igitabo c'ibitabu arico Bibiliya yera kivuga ukuri, kandi umuntu wese yifuza kumenya ukuri nace bugufi yemere ko ivyanditswe vyeranda vyanka vyakunda ari ijambo ry'Imana. Abayuda bumiye ku isezerano rya kera, hanyuma ishengero rica rifata ko Bibiliya yose yahumetswe n'Imana. Iyo umuntu arisoma bibonekamwo akaranga k'ukuri kuzuye abanditsi bahaye ivyo vyanditswe. Nk'akarorero, Mose yarazi neza ko ariko arashikiriza amajambo y'Imana kuri vya bisate vy'amabuye vyanditsweko ivyagezwe 10. Imbere yuko abivuga vyose yanditse ati, hanyuma Uhoraho avuga ayo majambo yose ati. N'abandi banditsi niko babigenza. Umwami ahambaye Dawidi yanditse hafi igice c'igitabu c'amazaburi, niwe yise biri mu isezerano rya kera vyose ijambo ryawe, amabwirizwa yawe, ivyagezwe vyawe nukuri. Aha dusomye zaburi 119 twoca tubibona. Ikigeretseko kandi novuga ko ari icemezo gikomeye, Yesu Kristo n'intumwa ziwe baremeje intahe n'ukuri kuri mu vyanditswe vyeranda ibihetangabo kenshi. Bemeje isezerano rya kera ryose uko ringana ko ryahumetswe n'Imana. Ngibi ivy'intumwa Pawulo na Petero banditse ku vyerekeye isezerano rya kera. Pawulo yavuze ati, ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse, afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Petero nawe yanditse avuga ati, kuko ata jambo ry'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Ku vyerekeye ivyanditswe bigize isezerano rishasha, inyigisho za Yesu Kristo n'iz'intumwa mu gihe ca mbere zita ijambo ry'Imana. Turabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 5 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yarivugiye ubwiwe ati, ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 24 umurongo wa 35. N'abandi banditsi barabivuze. Intumwa Pawulo yaranditse avuga ati, natwe igituma dushima Imana ubudasiba, nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye, niryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana, nk'uko riri koko, rikorera muri mwebwe abizera. Ni mw'ikete rya mbere yandikiye ab'Itesalonike igihimba ca 2 umurongo wa 13. Namba rero ijambo ryavugishwa akanwa ryari rifise inkomoko mu ijuru, kandi tukaba twararishikirijwe, ivyanditswe vyovyo vyahumetswe, birarushirije kwitwa gutyo. Sinipfuza kubikwemeza ku nguvu nshuti yanje uri kuranyumviriza, ngo nuko nkoresheje insiguro irimwo ubwenge, kuko mpwemu yera wenyene niwe akwiye kubikwemeza. Ariko kandi nagomba ndakwereke yuko
ari byiza ko wemera ko ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana, kandi ko ari ijambo nyene riduha ubushobozi, riduha ubutumwa buhoraho budata igihe. Ku ruhande rumwe, abanditsi b'ivyanditswe vyeranda n'abantu bakahise batubwira ingorane z'uno munsi ducamwo imisi yose muri kino kinjana ca 21. Tubandanije twerekana igituma ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana, dusa n'abasozera. Nagomba kongera gufatira ku kuntu Yesu Kristo yafata amajambo yo mu isezerano rya kera akayafata nk'ijambo ryavuye ku Mana. Aha notanga akarorero kari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, aho Yesu abwira abaherezi b'Abayuda ati, ntaho murasoma yuko uhereye mu ntango Rurema yabaremye bari buryo bubiri, ikavuga iti, nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bombi bakaba umubiri umwe. Iri jambo Yesu yarikuye mu gitabo c'Itanguriro. Reka rero dukurikije iciyumviro ca Kristo, ivyo Mose yashikiriza vyose vyaba ari ivy'Uhoraho yavuze. Ubu naho nk'uko namaze kubivuga, nahawe nshuti yanje mugenzi uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, kwihitiramwo ukagira aho uhagaze ukurikije ivyo abanditsi banditse, abanditsi b'ivyanditswe vyeranda vy'Imana. Inyuma yaho tumaze guca irya nino ivyemezo biboneka mu ijambo ry'Imana vyerekana ko Bibiliya yose ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, nagira ndagutumirire nshuti yanje kurabira hamwe nanje ivyemezo dusanga inyuma ya Bibiliya, kandi ivyo navyo bikaba bifise ifatiro vyerekana ko ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana vy'ukuri. Reka mpere ku vy'amabuye atubwira. Naho ivyanditswe vyeranda atari amajambo adonda ivyakahise canke ivy'ibisigarira vy'ibintu canke vy'abantu, ibibanza vyinshi n'abantu benshi baravugwa muri Bibiliya. Nk'akarorero mu gihimba ca 33 c'igitabu co guharura, igitabu kigira 4 canditswe na Mose, umurongo wa 42, baravuga ibibanza bitandukanye. Ubwa mbere barabikekeranya, ariko no munsi vyaragaragaye ko biri mu bigize isi ya kahise. Reka duse n'abavyiyumvira ko gatoya. Iyo umuntu yama yababwiye ukuri ku bintu bimwe bimwe, kandi mukaba mushobora kubihinyuza ko ari byo canke atari byo, haba hari amahirwe menshi yuko ivyo azokubwira hanyuma biba navyo nyene ari byo naho bitangaje. Aha rero nagomba ngaruke ku vyo twigira ku mabuye. Duhereye ku vyo twigishwa n'ibisigarira vy'ibintu canke vy'abantu vyacukuwe, tukabihera mu mwaka w'1798, igihe amajana n'amajana y'abahizi babakora utugenegene b'abafaransa baherekeza Napoleon igihe bashwara igihugu ca Egiputa. Nagomba urabe uko ibintu vyaciye bimera. Mu nyuma yaho, uwize ivyakahise vya Egiputa w'umufaransa yitwa Champollion yarashoboye gutanga umuco ku vyitwa ibuye rya Rosata, Pierre de Rosette. Guhera mu mpera y'ikinjana ca 19 harabaye icukugwa ry'urutavanako rw'ibisigarira vy'ibintu n'abantu mu gihugu ca Egiputa, igihugu ca Siriya, ica Babuloni, Iraki no muri Palestina. Kandi ricukugwa ryarabandanije gushika n'uno munsi aho bishoboka, baravye ivy'indondabihugu n'ivya politiki. Gushitsa ico gihe hari vyabaye vyari vyanditse muri Bibiliya, vyafatwa n'abashakashatsi nk'uko ari imigani. Niho rero uwitwa Wellhausen asanzwe azwi mu bashakashatsi bo mu buseruko bo mu kinjana ca 19 yahakana ibivugwa mu gihimba ca 14 c'igitabu c'Itanguriro, kivuga ukuntu abami 4 bo mu kigobe c'Ubuperesi aribo Persiki bateye abami 5 bo mu karere ka Palestina gaherereye ku kiyaga c'Umunyu bakabanesha. Ariko mu mwaka w'1890 ico kigabane caremejwe kubera icukugwa ryerekanye amazina y'abo bami n'aho bacumbitse.
Dufatiye ku nkuru ya Aburahamu dusanga mu gitabo cy'Itanguriro, ari we sekuruza w'Abayuda n'Abarabu, ni umwe mu bantu bahambaye bagize inkuru ya kahise, akaba kandi muri 10 bavugwa muri Bibiliya kubera yuko yitwa se w'abizera. Ariko kandi mu kigabane cya 11 cy'igitabo cy'Itanguriro turabona ko yakuriye mu gihugu ca Uri mu Bukarudaya. Abizi vya kahise n'abacukuzi biyumvira ko ari kibanza kivugwa nk'imigani. Naho rero habonetse agasozi k'igitangaza kari muri Iraki, abo bita Croissant Fertile, hakoreshwa n'Ababedouin nk'ikibanza c'ubuhungiro igihe hateye igihuhusi c'umusenyi. Umucukuzi yasanze ari kigunguzi c'ibisagara birunze hejuru y'ibindi. Mu mwaka w'1857 mw'iraporo yo mw'ishure rimwe ry'i Paris mu Bufaransa, umuhinga wo mu vy'iterambere ryo mu buseruko yitwa Jules Oppert yavuze ati Uri cari gisagara gikuru c'ako karere, yishimikije ivyanditswe ku gikono c'ibumba catowe aho hantu. Mu myaka ya 200 Uri carateye imbere gushika naho abacukuzi batangara. Babonye Uri cari gisagara gifise kazoza kandi giteye imbere cyane ugereranije n'ivyari bihari imyaka mu 2000 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Iyumvire nawe, inzu zari zifise amagorofa, hariho inzu nini zigizwe n'ibibanza 15 zifise naho guteramira, utuyira two gucamwo, ibibanza, ingoro zifise iminara y'igitangaza yitirirwa Imana y'izuba. Dusangayo kandi n'amasezerano y'ubudandaji. Abasimerien bari bubatse Uri, nibo bari ku gatwe k'iterambere muri ico gihugu cahezagiwe. Bari baravomeje ako karere uruzi barukatishije. Ico kibanza ubu gisigaye ari ubugaragwa uno munsi. Cari gitotahe cuzuye ingano n'ibindi vyo mu bwoko bw'ingano nka orge, segre hamwe n'ibigazi. Ubucukuzi bwarongeye buremeza ibiranga imigenzi ivugwa mu kahise k'imigani iri muri Bibiliya. Nk'akarorero ni Nuzi, igisagara ca kera cyo muri Iraki. Barahatoye udutebe tw'ibumba twemeza imigenzo n'ivyivugo vyo mu gihe ca Aburahamu. Ibitabo bisigura ivya kahise bivuga biti inyandiko zo muri Nuzi zatanze umuco ku bice bigoye vy'ivyabaye ku nkomoko yo gutorana umuryango wa se w'umuntu ico gihe. Hafi cyane mu myaka iheze mu 1976 abacukuzi b'Abataliyano n'Abasiriya barabonye mu buraruko bwa Siriya igisagara ca kera citwa Ebra, izina risanzwe ritaboneka muri Bibiliya. Ibihumbi n'ibihumbi vy'udutebe twaratowe mu bubiko bw'ibitabo vy'abami mu kimpumbi ca kabiri. Kuri ivyo ikinyamakuru gisohoka rimwe mu ndwi citwa Le Point yanditse mu nimero yayo yo kuwa 19 Ntwarante 1979 ikurikira ivuga iti aho hantu tuhasanga ibintu bitangaje, aho tubona inyandiko zigizwe n'amazina ya Kame Asusa. Muri Bibiliya tuhabona Aburahamu. Kuri ubwo butebe bwo muri Ebra hoho handitswe ko Aburahamu, Esau ku ruhande rumwe, Disumu ku rundi ruhande. Muri Bibiliya dusoma izina Ishimayeli mu gitabo cy'Itanguriro, ariko kuri utwo dutebe naho tuhasoma ngo Ishimayilumu. Isirayeli naho tuzi yuko handitswe mu vyanditswe vyeranda, naho kuri utwo dutebe haca handikwa ko Ishirayiru. Ubu rero ibindi dusanga mu bubiko bw'ivyanditswe byo muri Ebra hari amazina y'ibisagara bisanzwe biri muri Bibiliya, mugabo bisanzwe bitemejwe n'abadonda ivya kahise. Ikindi tubona ko nuko vyanditswe mu rutonde rumwe nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itanguriro. Naho rero tubona Sodomu, Gomora, Adma, Zeboyimu, Bela n'ibindi. Iyo tubona amabuye avuga ni ukugira ngo bishigikire kandi vyemeze ukuri kuri mu kahise
cy'ivyanditswe vyeranda. Turabona ko hari isano riri hagati y'ivyavuzwe muri Bibiliya mu gihe ca Aburahamu n'ivyatowe bicukuwe. Turabona kandi ko ibintu vya kahise bivugwa cane bishingirwa intahe n'ivyanditswe ku mabuye. Nivyo mu gihe ca Aburahamu, ariko abanditsi bose ba Bibiliya barahuza. Igitabo canditswe n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli yatwawe ari nyagano i Babuloni mu kinjana ca 6 imbere y'uko Yesu Kristo avuka, cabaye urubuga rudasanzwe rwo kudutahuza kubera bijya bice vyacu 12 bivuga cane ku bintu vya kahise vyo mu gihugu ca Babuloni, navyo bikaba bitemewe n'abo bize ivya kahise. Iterwa ridasanzwe ryerekeye uwo yitwa Beluteshaza, umuhungu wa Nebukadineza, yitwa Nebukodonozor mu bitabo vyacu bidonda kahise. Daniyeli yemeza ko ari we yabaye umwami wa nyuma yaganje Babuloni, akaba yapfuye umunsi igisoda c'Abamedi n'Abaperisi bafata ico gisagara. Mu vyigwa bidonda ivya kahise k'ibihe vya kera, ivyo twize kw'ishure twarize kandi turagerageza gufata ku mutwe n'imiburiburi ibintu kugira ngo turonke ivyo twandika umunsi w'akabazo ku mwami wa nyuma w'i Babuloni, ari we muhungu wa Nebukadonozor yitwa Nabonide. Nta kindi twarenzako. Beluteshaza yari umumenyekana atarazwi n'umwigisha wacu w'ivya kahise. Hanyuma igihe c'icukugwa ry'igisagara arico uri tumaze kuvuga, baratoye ibikono 4 vy'ibumba vyari ivy'umwami Nebonide, bifatanije no gusenga Imana y'ukwezi kubw'umuhungu w'umwami. Yemwe ivyo bintu urumva yuko ari ibintu bitangaje. Iyo mana yitwa izina rya ca gitangaza c'umumenyekana Beluteshaza, umwe atazwi na wa mwigisha wacu w'ivya kahise. Muri ico gihe nyene barongeye baratora kw'abo bantu babiri, Nebonide na Beluteshaza, baganje bari kumwe i Babuloni. Ikigeretseko kandi nuko kimwe mu bikono vyatowe aho hantu nyene biratomora neza ku munsi ingabo z'Abamedi n'Abaperesi binjira muri Babuloni, Beluteshaza yaciye yicwa. Ibindi vyandiko biravuga ku masezerano y'ubudandaji yagizwe n'uwo mwami atazwi gushitsa iki gihe. Igisagara kindi twovuga ko ni igisagara ca Yeriko. Mu gitabo ca 6 co mw'isezerano rya kera canditswe na Yosuwa, bivugwa ko yacakiye ico gisagara igihe impome zaco zasenyukira inyuma, ibintu bidashobora gusigurika na gatoya. Abavuga ivyo bigombeye bavuga nabi ivyo vyanditswe, bakaba baciye baronka akaryo ko kuvuga ko ivyo bidashoboka gushitsa umunsi umucukuzi w'umwongereza umwe hamwe n'abandi bahavuye bemeza bahereye ku bisigarira vy'ibintu canke abantu bacukuye aho hantu. Uwo muhinga yitwa Yohani Galstang, uwo wanonosoye ivy'iterambere ry'Abahitite. Niwe yafashe mu minwe ico gikorwa co gucukura, arondera uko ico gisagara Yeriko cari kimeze, kandi yaragize ivyo atora. Niho rero yaciye avuga ati, icibonekeza kandi kidateye amadidane nuko impome zasenyutse gose kandi zisenyukira inyuma. Ivyo vyatumye abari babateye badondagira ku bisenyuka vy'izo mpome, babona kwinjira imbere mu gisagara. Ivyatowe vy'ibisigarira ku vyerekeye isezerano rishasha navyo nyene biraboneka nk'uko biri mw'isezerano rya kera. Kuva mu mwaka w'1890, umuhinga w'ivya kahise w'umufaransa yitwa Viguru yashize ahabona igitabo ciwe gifise impapuro 400 zanditse uruhande rumwe, yitiriye isezerano rishasha n'ivyatowe n'ibisigarira vya none. Mu gifaransa yacise Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes. Aho muri ico gitabo rero yarerekanye ivyemezo bihagije, yishimikije ivyanditse vyeranda vyo mu butumwa bwiza,
ivyanditse vyo mu gitabo c'ivyakahise, eka mbere no mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, hamwe n'amakete yo mw'isezerano rishasha. Nsa rero n'uriko arasozera ibi vyose twavuze. Muri kimwe mu bitabo yanditse, uwo mwanditsi yahavuye atangaza isi akoresheje ivyo yanditse. Arerekana yuko iyo si ipfa kugira ivyo yanditse ikwiye kwisubirako. Yatuye yuko abaye umukristo. Nuko rero yishimikije ivyo yacukuye mu bushakashatsi bwiwe, arondera ibikuru bikuru bigize igitabo c'ivyakozwe n'intumwa hamwe n'amakete yanditswe n'intumwa Pawulo. Yaciye rero aheraheza afata ingingo yo kwihana no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, acahinduka umukristo. Nshuti mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ukwiye kwiyumvira ku vyanditswe vyeranda. Bibiliya uyifate nk'ijambo ry'Imana, uyisome, uyige, hanyuma ushire mu ngiro icikubwira, uhinduke umukristo, kuko ariho uzoronka ubugingo budashira, kandi uzobaho mu buryo butuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagukengurukiye cyane yuko watanze ijambo ryawe kugira ngo abarisoma baryiyumviriye ko bakarishira mu ngiro, ribahindure abana b'Imana. Ndasengeye uyakurikiranye kino cigwa, umuha umutima wo gukunda Bibiliya, ayisome ayiyumvireko kandi ayishire mu ngiro. Ikirenze byose yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.